muri iki gihe twaragize amakomande y'amastarlink turindiriye adushikire kugira dushobore kuyahereza abo bose bayifuza. Kijanye abariko barabaza kijanye n'amapri ubunye turashobora gufixa ibiciro kuko ibiciro biva kuri Starlink n'igena kavuga ukuntu ugurisha iyo kit canke ingene ategereza gukurikiza amategeko ya Starlink. Wenyene nashobora gufixa pri uko nyene waza gushikira isaha haracyariho ibiganiro kuri icyo, hariho amadiscussion avec Starlink niyo turindiriye izoduha amadirective ishobore kutubwira amahera tuzodandaza ko ayo ma equipement. Aussi avantage izoba ihari nuko umuntu azoshobora kuronka iyo kit ya Starlink mu mahera y'amarundi atarinze gukoresha amadolari. Mugabo abantu bazobandanya bafise aussi possibilité yo gukomanda directement kuri site officiel ya Starlink nakujya muri communiqué ya RCT babivuze bagakurikiza ajya ama procédure yose asabwa. Actuellement Mediabox igomba aro platform yo yakogwa tuzoshira ahabona izopermeta umuntu wese yifuza kuronka kit ya Starlink agacako akagira commande comme ça tukabitreta atarinze gushika ku biro vya Mediabox. Avantage unana goma mvuge kubijanye n'akarusho peut-être ka Starlink izozana mu gihugu cyacu nuko Starlink ni izokoresha ni connexion satellitaire, ni kuvuga aussi en matière ya infrastructure iragabanuka yoyo kuko muravye na kit yayo ngene imeze équipement usanga ikintu ufise ni juste le parabolique hamwe na routeur, hanyuma kijanye na configuration ni Starlink yonyene ica igera la connectivité. Umuvuduko bizovana na abonnement umuntu azoba yafashe. Mugabo kwa experience nizo tumaze gutesta turabona yuko zishobora gushikana kuri 120 megabits par seconde. Yindi avantage nuko Starlink ifise amakit atandukanye bivanye ayashobora no kuzopermeta aho hose bavuga yuko internet idashobora gushikayo umuntu akayishikana kuko irafise nizo twita mini ziba ziri portable umuntu ashobora gutwara ariho hose bitarinze peut-être gukoresha icyo kintu ca energie gasanga zikoresha ama energie solaire. Ubunye haro kit zakomanzwe nizo turindiriye nuko ngira peut-être bijanye n'amatransport yavyo itarashika mugabo vuba izo kit zirashika kuca izo zindi za mbere zaje nkuko nabivuze connexion iguma ijegwa kandi nyene na Starlink, kuvuga yoyo niyo ya activa izo kit. Natwe turi iyo masezerano dufise nuko tuba umurosera dushobora kugira tukagira iyo droit d'importation tukazana ayo makit ya Starlink officiellement nakujyanye kujya muri ya communiqué ya RCT byavuzwe.